Reka rero tudateve tuzingurure amabira yacu. Nifuza kusozera seminari nari maze igenda ndakora hano kubijanye na teme bari baduhaye. Amen. Ivuga ngo running toward the throne of God. Niyo majambo ngiye kurangiriza ko ngabo cyane. Imana yampinduriye message mu gatondo. Nagize inzozi ndiko ndigisha ahantu ishengero riraho. Amace numva umukozi w'Imana asanzwe nubaha cyane, ari mu bavyeyi b'iki gihugu. Numva aravuze ngo uyu mukozi w'Imana yahora he, ngo arashobora kubandanya na dimanche cyangwa ntoya. Dimanche nzoba ndi muri Zion, sishobora kwigisha kandi nzoba ndi muri Zion. Rero message nariko ndatanga, numva mwe yaramvyutse mu gatondo arambwiye ngo abariyo ubabwira bo ija muri inzira y'ibiturimo mugabo n'imfunguruzo z'ubuzima, ni imfunguruzo zo kugura destiny y'umuntu ari muri kino kibanza. Mu ndoto mfise kandi nacu namandi ko ndasengera igihe cyose, sengera n'abarongozi bose Imana yahaye umukuku yuko abo turongora batoja mu ijuru canke batokwinjira mu ijuru nk'abacika cumu canke abantu bacize ku icumu. Mwumva ico ndiko ndavuga? Hari abantu bazovuga ngo tumeponea bahati, ariko ubundi turahatswe kujya no mu ijuru atacu bazokuzirikana ko kiretse gusa kuba warizeye umwami Yesu. Mugabo ndifuza ko ijuru umunsi twaritashemo rizoduha icubahiro nk'abakozi baryo bakoranye n'Imana igihe bari hano muri inosi. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Witwa Alexandre le Grand yaravuze ikintu gikomeye, aravuga ngo igisirikare c'intama zirongowe n'intambwe kizokwama kinesha igisirikare c'intambwe zirongowe n'intama. Ndashaka gusubiramo gatoya. Yaravuze ngo igisirikare c'intama, intama zirongowe n'intambwe kizokwama kinesha igisirikare c'intambwe zirongowe n'intama. Ubundi ntivyumvikana gute intambwe n'igisirikare c'intambwe mugabo zifise umurongozi intama zitsindwa n'igisirikare c'intama zifise umurongozi intambwe. Muyandi majambo birasobanuye ico umurongozi ari nico abarongoye baba. Intama nizarongorwa n'intambwe zizocika intambwe, intambwe nizarongorwa n'intama zizocika intama. Did I make sense? Birumvikana? Birumvikana. Naho nifuza ko tugera, naho nifuza ko tugera. Ubundi ubwinshi bw'abantu nico cubahiro c'umwami. Ubwinshi bw'umwami ntibuhagaze ku giti gihari, buhagaze ku bantu bafise umutima wiwiwe. Rebeka agiye gusobanuza Imana ibitari ko biragenda neza muri we. Imana mubwiye ngo munda yawe hari amahanga abiri. Imana ibona Esau yabona ihanga, une nation. Imana ibona Yakobo yabona ihanga. Hari abantu tubona ushaka kubona ari umuntu umwe, mugabo uwo muntu umwe aruta abantu igihumbi. No ngaha mwishengero ndaje murabafise. Hari umuntu umwe akurutira ijana. Hari umuntu ariko arumva muri kino kibanza. Hari umuntu ariko arumva muri kino kibanza. Imana ishimwe cyane. Abo nibo mu bijanye n'ivy'uburongozi bita abarongozi bakomeye. Umurongozi akomeye arongora abandi barongozi. Umurongozi asanzwe arongora abantu. Siriko muriko muranyumva? Kuba umuntu akomeye no kubufisa inyuma yawe abarongozi. Icyatumye Yesu aba ukomeye, umurongozi akomeye par excellence, nuko inyuma yahasize abarongozi basigara baranyiganyiza isi atakiriho, bemera no gupfa bazira ubutumwa bwiza. Ba Petero bakavuga ati nimba mushaka kutubamba twebwe nitugomba ducumbungure abantu mutubambe ducuramye. Bakabakata n'imisumeno hagati. Ntibatinya urupfu, ntibatinyirira ubuzima. Biga kivuga ngo Imana ntiyamaramazwa no kwitwa Imana yabo. That's the kind of people abo nibo bantu dukeneye kuba dufise mu buzima bwacu.
apana umuntu akubwira ngo hunga, umuntu akubwira ngo gwana uneshe. Uselection abantu mugendana mu buzima bw'iwawe. Hari abantu bakugira umunyantege nk'abari umunyenkomezi. Nico gituma Yesu washatse kumugira umunyantege nke ari umunyenkomezi yamwise Satani. Uwo ni Petero. Yavuze herera inyuma yanje Satani. Yashaka kumugira umunyantege nke. Ntiyafronte ibiri imbere yiwiwe. Bijanye no kubera ku gikombe Imana yamuteguriye. Aravuga ati ntibibereye kupfa. Aravuga ati herera inyuma yanje Satani. Ariko Yuda yaje kumugurisha kugira ngo amwinjize muri destine. Yesu yamwise inshuti yiwe. Yuda aje gusoma Yesu, aje kumugurisha. Yesu yamubwiye ngo mugenzi, my friend, soma neza bire yawe. Ugurisha umwana w'umuntu mu kumusoma. Mugabo Petero yanse ko Yesu apfa. Yavuze ngo herera inyuma yanje Satani. Bigenda gute ngo umugurishije amwita umugenzi? Haleluya. Naho nifuza ko tugera. Kandi buri muntu wese nta numwe Imana munyubirize neza yahamagare kuba ukomeye n'undi Imana yahamagare kuba ubusanzwe. Abantu bose munyubirize neza twese tuvuka tungana. Gusa inyifato tugira n'uburyo tugenda turagira amahishurwa mu buzima bwacu nivyo bigenda bidutandukanya. Hari abonzi bari bakomeye uyu munsi arabanyantege nke. Hari n'abonzi bari abanyantege nke uyu munsi arabanyenkomezi. Hano muri no twese turi kuri denominateur commun imwe. Ingene uvuka ntacu bitwaye kuko nabonye abavuka neza bagapfa nabi n'abavuka nabi bagapfa neza. Uyu munsi nagoma ndefinise urupfu rwiza ku buzima bw'umwana w'Imana. Nugupfuhejeje gukora ivyo Imana akugeneye gukora hano muri buno bugingo. Hanyuma ijuru guhamagaye ugataha nk'umusirikare atabarutse avuye ku rugamba. Nimuyumvire nk'ukurisi par exemple yotsindiye ntambara muri Ukraine. Abajenero bari ko baragwana. Dizuri ko arakomanda zijya ngabo. Iyumvira ingene bo mwakira mu Burusiya avutawukanye insinzi. Bo mwakira nk'icungi ikomeye. Bo mwakira nk'umuntu akomeye. Uwitwa Nasser wo muri Egiputa. Abongereza barigeze kumutera bafatikanye n'Abafaransa. Abanyamerika banka kubijamo. Mugabe inyuma yaho yitabaza abasoviete. Inyuma yaho iza kuba uravyumva urundi rugamba rundi kandi bari basanzwe bari muri guerre froide. Inyuma yaho baravuga ngo nimwabandanye mu basorogera. Abarushe baravuga abasoviete baravuga ngo turakoresha intwaro kirimbuzi. Ako kanya baratinya. Abanyamerika bivamo baca basinya amahoro. Ico gihitwa na Syria. N'uyu munsi Gaddafi yapfuye avuga ngo niyo muvyeyi wiwe kuko yashoboye kugira resistance. Nugamino siniko bimeze. Abazonesha intambara y'ubuzima, abazonesha ama injustice ari hano muri nosi, abazonesha icaha, abazonesha kutubahisha Imana imibiri yabo, abo bazokwakirwa nk'abasirikare bakomeye mwijuru bavugiriza impundu ntibazo barabacika cumu. Gira umuntu heri wande yiwawe ati ntukazomucika cumu mwijuru. Rega mwijuru conscience tuzozigumana. Hari abantu bibaza ngo twibagira ngo vyose hari cyo tazokwibagira. Abazoba araba ikiri ntibazokwibagira yuko icyatumye baba bari ikiri ariko batakora Imana igihe bari bafite akajyo ko kuyikorera. Kuko mwijuru tuzohagumayo nibasiko maze kwiga ibyana eschatology. Mwijuru tuzohamara imyaka 7 turatugaruka ngaha. Muri ko muranyumva ama position tuzoba dufise n'uburyo twitwaye muri buno bugingo. Muri ko muranyumva muri kino kibanza hazoguma hari abarikira, hazoguma ari abakoropa amabarabara, hazoguma hari intwaro. Nta kibikizo bagiye hari ico gihe. Mugabo umuntu avuga ati kubera ikindi ko ndakoropa ibarabara. Bishop aza kurengana. Canke dufate mu kwizarura canke ryazi nazo bafise. Ni kubera ko hari igihe ntakore Imana ko nabiza kuyikorera. Numva amenye yanyu muri kino kibanza. Reka rero ndabugura amaso. Sivyo? Nukuri tube igisirikare gikomeye kijugumiza ubwami bwa Satani. Haleluya. Rimwe namadiko nabwira abo ndongoye noba naragize esheke. Hamwe igihe cyose umuntu wese afashwe n'amadayimoni bahamagara Apostle Kevin ngo aze kwirukana. Ntacu noba narakoze. Umurongozi n'umurongozi igihe afise abandi bamukurira mu ngati gihe adahari. Hari umujene yakiri iryo jambo aragenda arasenga. Umunsi umwe bamurondera mu ijuru ati turonderera Apostle aze kudusengera umwana wacu. Aramerewe nabi. Ati ntibikene ko ndenda muvyura Apostle.
nanje yaranyigishije kandi nanje ndafise ubushobozi. Atangura kumusengera, amadayimoni arayukana. Hari saa 8 z'ijoro, buke mu gatondo bamuzaniye agashimwe k'impene. Ati warakoze, waraye udutabaye. Asarambye atapoti y'impene ndayikesha wewe, iyo utanyigisha ko nanze Imana mpaye ubushobozi. Ayo madayimoni sinari kuyirukana, iyo mpene nayo nari kuronka. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. Haleluya. Muriteguye je ndumva umunsi tugiye kugira ibihe byiza. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 16 niyo majambo dufise y'urufatiro mu bijanye n'aya masengesho murimo. Ndahera ngaho hanyuma tubandanye. Nukuri uyu munsi ugiye kubona ubuzima bwa bitandukanye no kumwenekana wohora ububona. Hari abantu baguma biyatanze kunanirwa umwanya wose. Hari abantu bamwe biyatanze uravyumva ko ubuzima nubwo bwo batwengera buzobatwengera ibisanzwe. Ubuzima nibwiye kugutwengera ibisanzwe, buzogutwengera neza nkuko butwengera abandi neza. Numva amenye muri kino kibanza. Haleluya. Ugeragiriwe amahigwe, ivyo akora bigenda neza kubera ko nawe bitagenda neza. Menye ivyo yamenye. Burya kuba mpagaze ngasi kubera ko ndi apote, mpagaze nga kuko hari ico namenye imbere yiwawe. Baba nusiri ko bari ngaba kama amen. Nawe umunsi wavumbuye ikindi kintu tutazi, tuzoguhagarika ngaho tubwira ati tubwire bijya bintu turakeneye kuvyumva. Suko ntavukiye amezi 9 nk'abandi. No, twa tuvukira amezi 9 keretse ba premature. Muriko muranyumva, nta numwe avuka yambaye. Muriko muranyumva, nigihe tuzosohoka muri no nta numwe azogena twaye amadiplome yaronse, amamerite, awards yaronse, zo tuzoba tubisize nga mwani majabu dufise ibintu twese duhurirako. Mugabo eske Imana dufata kumwe? Imana tubona kumwe? Ngibi ibituma Imana itatubona kumwe ni inyifato tugira, nibijana n'uburyo twitwara, nibijana n'uburyo dukora. Wowe umbwira umwe Yesu araje yaraye ijoro ryose ku musozi. Ba Petero nabo biriwe barashugurika n'ubuzima. Baraje barukanye daimoni babazaniye irahanka kugenda amasaha 3 arenga. Yesu aje abonye abantu bari ko baraza ayikanka imisegonda 3 iragenda. Petero ati ibintu bimeze gute? Twe batubwiye ngo nitwa yasenda mu izina ryawe azogenda. Twamaze amasaha 3 twarusha abantu bose bari ko baratwimoka. Muga wewe ukoresheje imisegonda 3. Hari amasaha 3 Yesu yari yamaze ku musozi. Umwanya uzomara uri kurakarisha incabiti yawe niwo mwanya abandi bazomara bariko barakubita vyanka. Sinukora mureka ava muri kyo kibanza. Dusomye umusiguzi 10 ku murongo wa 10 ku murongo w'10 ntabwo ngo incabiti ifushe biba bisaba inkomezi nyinshi zo gushimika. Birasobanuye iki? Umwanya wamaze uri kurakarisha uwo mwanya Imana izogusubiza iguzo bugeze gukata icyo ukeneye gukata. Sinukora mureka ava muri kyo kibanza. Umwanya umuntu yamaze mu ishure ariko ariga abandi kumbure bari kumarigara, uwo mwanya Imana izomushumbusha niyaronka akazi asinya gusa akaba yinjije amafaranga menshi abandi biriwe bariko barakora umunsi wose aco bariko bararonka. Sitwa mureka ava muri cyo kibanza. Ibikorwa dukora biraturiha, umwete dufunisa my effort tugira biraturiha. Amen. Meze neza. Mu buzima bwanje nabonye abantu benshi babayeho ubuzima butari bwiza, mugabo babaho mu bwiza igigwa barondera Imana, banga kwiyandurisha iki canke kiriya. Hari umunsi nabonye Imana ibagira neza, birukira imbere y'ababirukira imbere. Siriko kiro kiri muri ko murashumva. Bivuga ngo Eliya ukoko kuhoraho kuza hejuru yiwe yirukira imbere y'umukogote wa Ahabu. Ahabu yari afise umukogote, yaranyaruka ari karagenda. Mugabo Eliya ukoko kw'Imana kuba hejuru yiwe yirukira imbere y'umukogote wa Ahabu. Nagoma mvugishwe ku muntu ari muri kiro kibanza. Birasoboka ko abagusize uri kurabona imbere y'uwawe uzokwirukira imbere yabo, uzosigara ubaraba inyuma yabo. Hari umuntu w'Imana ari muri kiro kibanza kamba amen. Imeze neza. Mbabwira ikintu kimwe. Nimba utatakaje umwanya uri mu vyaha, nimba utatakaje umwanya uri mu ntege nke cyangwa uri kurakora ivyo Imana itakubwiye gukora, nagomba kubwira yuko abagusize ntaho bagusigiye. Hari umuntu akava muri cyo kibanza. Dawidi agera ahantu hitwa Sikuragi, asanga hano bahaturiye baharimbuye. Ahageze abantu bari kumwe b'abasirikare bose bararira, ngo ariko Dawidi nawe nyene ajamwo ararira kuko nawe bari bamutwaye abagore biwe, bari bamutwaye abana biwe, bari batwaye ibintu byinshi.
ngo yambara efodi aje imbere y'Imana asiguza Imana. Arabaza Imana ati mbega aba bantu no bakurikira no bahamvye hamwe no bahanze noshobora kubanesha nkagarukana ivyo batwaye. Imana yamubwira ati Dawidi genda ntibagusize urabahamvye. Ngo mbwira umuntu ari muri kino kibanza ugiye kugenda kandi vyagusize ugiye kubihamvya. Siniko umuntu muri kino kibanza abiruka imbere y'Iwawe ugiye kubahamvya. Mwameni mesenza muri kino kibanza abo ubona bari imbere y'Iwawe ugiye kubahamvya. Mwameni meseneza agiye yarabahambije agarukana ivyo bari batwaye. Mu gishingo c'amarira haba indirimbo haba umunezero. Ivyatwawe namatwi ndabwira abantu. Yobu avuga ngo iyi giti giciwe ni amajambo nasano muri ko muravuga. Iyi giti giciwe habakira ivyizigiro yuko kizokongera gusubira kunaga. Nimba imizi yayo ikiri mwivu ikiri kuzimu umunsi cyasubira kumva mama y'imvura kizosubira itoto. Namashima Imana ko kubuzima bwawe nibyo baraguciye mugabo ntibakuranduye. Baraguciye mugabo ntibakuranduye. Iyo waciwe habakiriye ivyizigiro ariko iyo waranduwe nta vyizigiro byagisigaye. Imana ishime ko waciwe ariko utaranduwe. Ugiye gusubira kunaga, ugiye gusubira gukomera, ugiye gusubira guhezagirwa, ugiye gusubira kunguka, ugiye gusubira gukanga. Nuva meni meseleza muri kibanza. Gira umuntu hero andi wawe ati sinaranduwe naraciwe. Sura kandi ubwira uti sinaranduwe naraciwe. Utuzosura kumbona hejuru. Kuko hari imizi iri ahantu hataboneka. Tuzokongera kuduga. Hari gihe Zion bayiciye right? Barayiciye vraiment. Barayiciye. Mugabo nama ndiko ndabwira abantu. Nimuzi imizi ya Zion, imizi ya Zion ntibayiranduye. Imizi ya Zion iracari mwivu. Ni kesho k'Imana isuku ubuntu. Zion izosubira gusubira kwa Paris, izosubira kuduga. None saha muri uyu munsi birivuga ngo ivyabaye ku Bisirayeli vyabaye kugira ngo bitubere akarorero. Nana gwambira umuntu ari muri kino kibanza ivyabaye kuri Zion vyabaye kugira ngo bikubere akarorero. Urashobora gucibwa mugabo nimba utaranduwe uzokongera gusubira kunaga. Ndamandiko ndabivuga nabagiye igihe mwari mwaciwe nimwasubira gutotara bagiye kugaruka kandi murabakira. Amen meze neza. Make room for them. Shira kibanza kubwabo. They are coming. They are on their way. Hallelujah. Surumhera tushomunhero andi wawe uti sinaranduwe naraciwe. No mu kazi nuko nyene no muri business nuko nyene urashobora guca muri periode bakaguca. Ariko nimba batakuranduye ugacibwa it doesn't matter. Naco bitwaye uzongera uhaguruke kandi. Nico gituma Yobu yaravuze ikintu gikomera avuga ngo nihagira ikinhemvya cyane ninatemba ngo nzovuga ngo hari kimvyuze. There is a rising up. Hariho kuduzwa kandi ukuri ku buzima bwacu bumeze. Kandi uburyo bwiza Imana ishobora kukuvanja n'uburyo kuzanira abantu bagukengereye waciwe bakakubaha wasubiye kunaga. Muri ukabavukana na Yosefu baraje ati nukuri papa yavuze ngo ntagishuzo tugira burya baramubesheye. Yakobo ntacu yari yigeze avuga. Gusa bari bafise ubwo bati nimba Yosefu afise ubu bushobozi bungana gute, afise position, afise kicoro kingana gute muri Egiputa yarese kudukoza ico yabiza kudukoza kubera papa kiriho. Mugajya Kongo amaze gupfa ngo barishikana baramubwira ngo papa yavuze ngo uzotubabariye kuvyo twagukoreye. Navyo yari yavuze baramubesheye. Yaramayeri kuko avuga ati ubu papa dahari bizogenda gute azotumerera nabi ntiyavyibagiye ivyo twamukoreye. Mugabo arabwira ati none cemba Imana mwe mwagambiriye kungira nabi ariko Imana ateguye kubizanisha ivyiza. Vuga ngo ariko Imana ariko Imana ariko Imana ariko Imana ariko Imana iyo bavuze ngo ariko harakanwa bavuga mu Gifaransa ngo mais abîme toute la phrase. Ijavuzwe iyo mais ivuzwe nico gituma mu ijuru ntihazoja impene, mu ijuru hazoja intama kuko impene zamaze ko zirakana zamaze ko zivuga mais ariko intama
intama irumvira. Ariko impene, abaragiye impene muri ngaha murabizi, impene ziryoshe ku mabrochette, ntiziryoshe uri kuraragira, kuko aho uyisiza uyisanga muri enapu, uyisiza uyisanga hari yuva hariya ibuvira. Impene ukiyumvira igiye kurondera umugeni cyane. Impene Imana izibabarire, n'abakristo bafise atutize z'impene, abo bantu birivuga ngo impene zizoja ibubamfu, intama ziji iburyo. Kandi murabizi ko twize turi considere nk'intama pana impene. Impene bayemera gusa ko bayitanga ku kimazi, ahageze kipfa fine. Numva amere yanyu muri cyo kibanza. Okay, wa musomyi wanje mwiza. Abebura igice cya 4 ku murongo wa 16, ariko catugenda kuvyo nabateguriye uyu munsi. Haravuga ngo nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, twegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Okay, reka ntaco nkoresha intuze yabo. Let us then approach the throne of grace with confidence. The throne of grace with confidence. Twegera intebe y'ubuntu atabwo, with confidence. Tutaje kugira ngo tunanigwe, mugabo tuje kugira ngo duhabwe amahirwe yo gukomera. Siriko muri ko muranyumva. Biravuga ngo ni Imana igira icimariye abayiteze. Bivuga ngo mu majambo hariho inyifato yo kwama witeze kwari Imana ikumarira. Biravuga ngo izo bakora ibitangaza birenze ivyo basengeye, kuko bagize umutima wo kwitega. Paul nacandika ishengo ry'abikoni arababwira ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Ashakfa uje makoraniro nuze witeze. Muri ko muranyumva? Nuze witeze. Avuze ngo let us approach the throne of grace with confidence, so we may receive mercy itambere and found grace to help us in our time of need. Turonke ikigongwe, kubera ikigongwe kiza imbere y'ubuntu. Ikigongwe nico ubwa mbere na mbere kuduha access yo kugirirwa ubuntu. By example, nimba nk'ubu nk'akarorero abantu bagiye kugirirwa neza ari abantu bari ngaha, nuko ari imbabazi zabashoboje kwinjira ngaha. Imbabazi suko igihe cyose mwakoze amakosa, ahubwo nyabuna niyo compassion, nizo mpuwe, nubwo bugwa neza bw'Imana bukwemera kwinjira mu kibanza uronka ubuntu bw'Imana. Muri ko muranyumva? Uko biri kose hari ujye mukozi w'Imana yitwa Enoch Adeboye, ari niho mu pastor ejo kwa wa mbere muri Afrika dufise afise ishengero nini, afise igisagara ciwe gifise amategeko yacu no kwinjira abantu no gusaba kuhaba. Uravyumva ni impusha zikomeye haba abakristo. Haleluya. Iyo bakoze amakoraniro, narigeze gutuye umunsi munasomye article, amashikanwa yabo ya dimanche bashaka kuyaharura 2 semaines. 2 semaines bateza guharura amashikanwa. Sabadi yake ibi muzango ngushiramo nutuduga tudefira mu maranje, kuko afise église longere yayo ni 2 km. Murumva ubwo buntu? Niwe nigeze kumva ari karasenga ngo arashobora kumara ijoro ryose apfukamye, n'umutama w'imyaka ubungira 70 n'ingahe, mugabo apfukamye ntavuga amajambo menshi, ngo asuramo ijambo rimwe gusa: Mana ngirira imbabazi, Mana ngirira imbabazi, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me, Lord have mercy on me. Ijoro ryose abwira Imana, Mana ngirira imbabazi. Suka ari umunyavyaha, imbabazi abari karavuga, Mana ngira ya compassion, ngirira bwa neza, nyemera kwinjira mu kibanza guhabwa ubuntu bwawe, Lord have mercy on me. Iyo twegere intebe y'ubuntu imbere ko turonka ubuntu, ubwa mbere na mbere Imana iduha imbabazi. Uko biri kose naho twoja mu side cyangwa mu ruhande rundi, guko uko biri kose nta numwe Imana yora bikaburamo ikintu kitameze neza kuri we. Twese usomye Yobu igice cya 14 havuga gute? Turashaka kwasoma gatoya Yobu igice cya 14, usomere ku murongo wa mbere. Abariko barahezegirwa numva amen ya muri kino kibanza. Haleluya. Amen. Ku murongo wa mbere. Yego. Yobu 14 ku murongo wa mbere haravuga ngo umuntu yavyawe n'umugore amara iminsi mike kandi yuzuye amagorwa. Umuntu yavyawe n'umugore, mwumvisa n'umwe yakuyemo. Kandi twese ngano twavyawe n'umugore.
sivyo twese twavyawe n'umugore. Umuntu yavyawe, a man born of woman is few days and full of trouble. Uko niko twese tumeze, nta numwe ari epanye ubu buzima. Uwavyawe n'umugore umviriza muri make n'umunyantege nke. Nimba wavyawe ibi wamubizi, ushobora kuba vyawe n'abantu bakomeye, ico nikizokubuza. Nimba wavyawe n'umugore, kuzoba gira iminsi mike kandi uzogira ibihe vy'imibabaro ku buzima bw'iwawe. Ibi twese tubihurira gukomeza wumvirize. ashurika bwashugwe, Ashurika bwashugwe, ishugwe biza kuvuga gato y'ubuzima bwayo. He springs up like a flower and withers away. Ishugwe mwese murarize. Hari dushugwe kera nawe nkunda kumva bita ngo dame domidi. Arabatuzi? Nudushugwe saa sita izuba riko riraka, tuba turiko turasayangana. Muga bizuba gatoya dukubite gatoya, ugarutse nyuma y'umwanya mutoya wasanga twose twakabiranye. Yozo ngo ashurika nkishugwe, nivuga ngo ubuzima bwiwe buri fragile. Ubuzima bwiwe sinzi subuntu ngo kwishimira. Namati kunabwira abantu turi mu bintu hacu dupfana. Uravyuka ukomeye inyuma y'isaha imwe ukameneka umutwe, abandi bakagwara avese, wari ukomeye muga mwanya mutoya bigahinduka. Uyu mubiri ntaco dupfana. Numva menye muri cyo kibanza. Washobora kuri kwatwenga mu mwanya mutoya ukaba uri kurarira. Uyu mubiri ntaco dupfana. Washobora kuvyuka ukomeye hayera umwanya mutoya imisonga umubiri wose. Bibiri ivuze ngo ashurika bwashugwe, ikiwame ukizi. Nta numwe ari epanye yibi. Umuntu ni kamese yavyawe n'umugore, ariko hano bakwavuga umuntu yavyawe n'umugore, ariko hari uwavyawe n'Imana. Umuntu ataza kumuvuga uwavyawe n'Imana, hari ukungene asurimonta ibi. Nashurika bwashugwe we asura guca mu bihe byo gucibwa, mugabo narandugwa. Bavuga ngo dusugerezwa impande zose, ariko nidushika mu mbombane turakubitwa hasi, ariko nitugwaho ngo tugenda rupfu mu bibiri yacu kugira ubugingo bukorere muri mwebwe. Uwo n'umuntu yavyawe n'Imana. Komeza gato wumvise agacibwa agahita nk'igitutu, ntiyamaho. Nimba wishimiye ubuzima bw'iwawe, menye neza ngo ntuzokwamaho. Menya kuzo umeze nk'ishugwe. Cyo tubivuga ngo harahiriwe abantu bizigira uhoraho. Andi bigasho ngo harahiriwe abantu bafise Imana. Ihanga rifise Imana nk'uhoraho. Abo baratandukanye n'ubuzima. Ivyo bacamo byose Imana irabarongora. Barashobora gucishwa bugufi akanya gatora na Yesu ariko byagenze. Mugabe nyuma y'umwanya mutoya uzokongera gusura kubona mu busorishori. Haleluya. Ubuzima bw'abana b'Imana bumeze nk'irasoro. Irasoro murayibona, plus uyifitonda cyane, plus uyibabaza cyane, plus uyikinyiza cyane. Uburiko urayiha akarere, uburiko urayagurira, uburiko urayiha amahirwe yo kuzoduga igashika kure. Iyo baducikamika baba bari kubagira ni nka kujya ntituguma hasi. Ahubwo nyabona baba ariko barondera ingene badusunikira handi hejuru handi. Uko niko ubuzima bwacu bumeze kimwe nk'umupira. Uravyumva urimwo ipepu, iyo ufashe nimba umupira wa football, nimba wa basket, uko udunda cyane hasi ukawubabaza, niko uzoduga cyane hejuru. Kurya umuyaga, kurya ikirori, kumererwa neza. Bivahe mu kubabazwa cyane. Ndabasarishe gatoya. Genda muri Petero wa mbere. Mubona nimwe mubivuze. Igice ni cya 5, somere ku murongo w'icenda no ku murongo w'icumi. Haravuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa no kuri bene data bari mw'isi. Imibabaro ihwanye n'iyanyu ntimuri mwenyene mu yandi majambo niko barako baravuga. Ngira umuntu rero ndabati nturi wenyene kubwirwa nabi n'umugore canke n'umugabo, nturi wenyene, uri mu bandi. Nturi wenyene guhomba, hari n'abandi bari kubarahomba. Nturi wenyene kugira intege nke mu mubiri, hari n'abandi bari kwagira intege nke. Nturi wenyene gusuzugurwa, hari n'abandi ahubwo wowe uzibakeya, hari abandi bari kwasuzugurwa ku rugezo rwo hejuru. Imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bose. Gukena uri kuracamwe, hari n'abandi bariko barakena, hari n'abandi bakenye. Kuburanigwa canke gusonza, kubura ico wambara,
kwirukanwa. Hari n'abandi biriko birashikira mani majambo nturi wenyene. Namanibuka tukiri muri secondaire iyo dukoze nka examen katunanira, indemeshanyo yashobora kuguhumuriza kugira ngo utawufungura ivyo kurya vya midi nuko wumva ko nabandi vyabananiye. Ngo bite ngo wabonye gute ko wari umwotsi wari umuriro none we waruco wandika ati reka nari kubikura he nawe wabibuze wacuvuga ati reka sinijenye wacu wumva uremeshejwe mugabo ugize imana mbi uhavyita imana mbi ukagwa kugwana gwari gwabinyoye gwabitoye rwakubwira ati none bijya vyari bigoye wari umusururu wumva uwo mukubiti ko recto verso ati none nk'uyu ariko avuga iki. Amen. Amen. Kumva ko n'abandi bashikiwe n'ibiko biradushikira kameme nturi wenyene uri mu bandi. N'igituma ingo nyinshi uyu munsi zimwe mu zigihagaze nuko ari zindi zimerewe nabi. Hari guca kwiganira umuntu atewe je bimeze uku no bati orivugisha. Jorazi ivyaraye bibaye yakubwira ati ndi mu bandi. Amen. Rimwe na rimwe ntigebire biraremesha. Imibabaro ihwanye n'iyanyu ishizwa kuri bene data bose. Komeze ku murongo w'icumi. Kandi Imana igira ubuntu bwose. Kandi Imana igira ubuntu bwose. Vuga ngo ubuntu bwose. Ubuntu bwose. Ubuntu bwose. Kandi Imana igira ubuntu bungahe bwose. Aha numva ko ubuntu Imana igira si bumwe. Mwana majambo ya ntebe y'ubuntu turiko turavuga twegereza atabwoba tugahabwa ikigongwe n'ubuntu bwo kudukiza mu gihe gikwiriye. Nivuga ngo iyo ntebe iva ku buntu butandukanye. Hari ubuntu bw'amasorte menshi. Mwacumvise ubuntu niki? N'ubushobozi bugushoboza gukora ico abandi badashoboye gukora. Ubuntu niki? N'ubushobozi bugushoboza gukora ico Imana yaguhamagariye gukora. Ubuntu niyo faveur, niyo capacité igushoboza gukora cyane gushobora igikorwa kanaka wahawe gukora. Siriko muri ko muranyva muri kiro kibanza. Muri ko muranyva hari abantu atariko yakarinya ari abanyabwenge cyane mugabo bagiye gukora ikibazo bakereye umuntu umwe ugasanga we ivyo yize nivyo vyaje abagize university murabizi washa kuvuze syllabus ingana gutya kuva none iyi naho noraranda yiga gute ahasi norangira nasaze mu mutwe mugabo ugasanga umwe haragiye aho yize niho baciye batora ikibazo yabitora suko arusha ubwenge abandi ariko yagira ubuntu bazomwita umunyabwenge ariko akiyeretse ntiyari umunyabwenge. Muriko muravyumva ubuntu bwamusobose gutumbera aho bihava bizanana. Ubuntu arigeze kubona umunsi umwe nimba muri deuxième licence navyibuka narashima Imana ico gihe comptabilité analytique rero twako turiga uravyumva byari vyinshi cyane ndabura umwanya wo kwiga kubera ko nefisi ibikorwa byinshi ndabwira Imana none Imana ntebizi ntama ko je nahejeje amashuri mfisi icengero ko niga mu ijoro ndabihebe nje kwiga nkwemerera arambwira atoye abandanye ukora ikorwa canje ibisigaye turaza kubimenya twe nawe okay cyandiga mugabo mu ijoro sinari kuca ndarama ndasenga ntire wambwiye ko tuza kubisubiramo ejo n'ikibazo kandi ari deuxième session ndakwinginze rero bane nanje numva nkwemerera arambwira ati tora syllabus genda kuri page kora exercice ihari ndayikora genda kuri page ivyo nize shitse mu kibazo mu bibazo 13 batubajije hajemo 10 babonye Jesu ukantwenga barambwira we wari uzi ikibazo en réalité nari ndakizi mugabo sinubabwira ko ndakizi kumva z'umutekano w'iwanje. Alleluia. Ubwo n'ubu Imana yangiriye kuyo kunarayitoye hari abandi yananiye kandi bamaze iminsi biga mugabo nagira ubwo buntu imbere y'Imana. Rero Imana igira ubuntu bwose. Isengesho ndakuva ngahanda basengeye nuko Imana ibaha ku buntu butandukanye hejuru ubuzima bwanyu. Haleluya. Haleluya. Imana igira ubuntu bwose ntituraheza. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo nimwaheza kubabazwa akanya gato. Nimwaheza kubabazwa akanya gato. Biro umuntu hero ndiwe watuburya kubabazwa kwacu ni by'akanya gato. Hari umuntu ati apotre objection. Urazi imyaka jewe maze gato ushatse kuvuga iki? Ni imyaka ingahe? Ubundi dans les conditions normales de température de pression kubabazwa ntivyari by'umwanya munini mugabo hari gihe dushobora guteba mu kibazo bitewe n'inyifato turiko turagira muri ico kibazo.
imana ibishaka kutwigisha. Iyo rero tubaye abigishwa beza bataguma bari dodo, uretse ko Abisirayeli batari kumara imyaka, ntivyari mu mugambi w'Imana ko bamara imyaka 40 mu bugaragu. Bagumye mu bugaragu iyo myaka kubera iki? Kubera kwidodoma kwabo, kubera kwibagira kwabo, kubera gucumura kwabo. Icaha bakoze, nimba bari batambutse ibirometero 5 baca basubira inyuma ibirometero 15, bagasubira gukora urugendo bari bakoze. Kubera iki? Inyifato mbi bariko baragira. Imana yakubwira senga uyu mwanya, bera amaso ikorwa uri kurakora, ukabinegrija isonzesha iminsi. Umunsi navuze ngo mani isonzesha, no munsi bacu bateka ibintu biryoshe nari nkumbuye muhira, cyari kigeragezo. Asinigeze kubabwira umugenzi nari mfise yigeze kwisonzesha amasengesho twaranywa, twe twemerewe kunywa. Hanyuma camona wavuye mu gikoni ariko ari hanagwe n'amazi, wovuye gukora iki? Ngo mvuye kunywa isosi y'inyango ngo y'inkoko. None mu byo twavuganye isosi y'inkoko yari irimo, kure ngo nitunywa gusa ngo sinari nanyoye gusa. Abantu bakunda ubuzima bworoshe. Uwundi ngo nagize jeune ngo imisi 40 ngo yo kujya ibiko 8 ku munsi. Ibiko 8. Ikiko kingana gute? Hari ikiko kimwe kingana n'isahani yose. Nakaga kuraga kunigeza kubona kuri WhatsApp. Umuganga yabwiye umuntu atumviriza wemerewe ikirahuri kimwe gusa. Ikirahuri kimwe cikiyeri. Mwaca agenda gurura ururahuri ruruta amacupa 3. Ati umuganga nyandikiye ko ntarenza kimwe. None narengeje. Haleluya. Nitwamara ko bazwa akanya gatoya ntibirangira mu kuba barumviriza aho nshaka gushika. Yes. Nimwaheza ko babazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo. Izobahingura rwose ubwayo. Iri jambo guhingurwa mu kirundi bakoresha bavuze ngo we himself restore you. Azobashumbusha, azobubaka kandi ivyononekaye muri ko murababazwa azokongera vyubake, azobahestorashe mu buryo budasanzwe. Sivyo gusa abakomeze yongera agira iki? Izobaremesha ibaha inkomezi. Izobaremesha yongere ibahe inkomezi. Duheje kwabazwa akanya gato ngibice bikurikira, iradushumbusha ikadukomeza ikaduha inkomezi. Rero iyo duhaye inkomezi turushiza kunesha mu bisigaye byose babiri imbere yacu. Mva mbere yani muri cyo kibanza.